hariho umuvukanyi yitwa Dismas yanditse muri commentaire aragira ati aterega aho abasoda batatabaye barabujijwe n'ababarongora ndako ariko yashatse kwandika ni ukubaza ntibantunganya buyoya n'abandi kuko abasoda bashira mu ngiro ishaka y'ubatwara. Urakoze cyane muvukanyi, ibi byose se jewe ndabona ko c'est pertinemment vrai kuko bon kenshi usanga abasirikare bakurikiza itegeko mugabo uwo muntu atashaka ko abana batabagwa, abantu batariko baragwana batabagwa ninde? Erega jewe nico nanje ndabaza ubushize naco nyene uwo gishobora yokinyishura. Narabajije nti abakadre bo mu minsi heze haba mu gisirikare muri politique n'ahandi barihe? Est-ce qu'ils sont d'accord n'ibintu biriko biraba ubu? Kuko urumva uku kwinumira jewe ndabifata mu buryo buhakwa kunyereka ibintu vyaba ico gihe. Benshi bahakwa kwifata nk'abantu bariko bagira ibintu, reka bomba bari nkoresha iri jambo, bifata nk'abantu bariko baba nk'abakomisiyoneri. Nawe nciriye urubanza mugabo ndibaza abadignitaire ba kera, c'est vrai, jewe vraiment mumbabarire uko umuntu bamubona kose mugabo ndakengurukira bose nkakuri inkofero numvise uyu mushinga ntayahora atwara ikona. Ivyo yoba hari ivyo afise yoba yagirizwa uretse katavyo ndumva mugabo omwe aravuga nubwo ijwi ryiwe ubu yoba ridakomeye gusumba mugabo omwe. Jewe ndibaza aba bantu bigiriye iyarusha bagiye iyarusha so négocier bati duserukiye abatutsi abandi bati duserukiye abahutu mugabo maintenant abo tubona bakivuga n'abantu kiso ubekiete sur le côté ya bise G10 je quoi. None jewe nca nibaza nti ibi vyuko mwinumiye dufate ko vyerekana ko n'igihe mwari abategetsi mutigeze mwitaho l'intérêt y'Uburundi n'abarundi, mwabifashe nk'akazi. Kuko urumva nimba wakora muri farmasi kanaka canke wari umuganga batakazi karaheze hari uko udasubira kugaruka no muri intuzenya aho hantu wahora ukora ugira uti turabonanye naho no haca hari iki sinzona hakatira. Jewe nico ndiko ndibaza kuko ntivyumvikana jewe nca nibaza iki kintu mbega mwoba mutigeze mwizerana umwe wese Canada Ubufaransa Angleterre n'ibindi barigiriye abandi bari mu gihugu barinumiye none finalement ivyo bintu mwadefanda vyaraheze u Burundi buri impore. Hari umuntu bushize yaranyandikiye ati ibi bintu ufise inguvu nyabaki ndavuga nti byukuri ntazo mfise nta nguvu z'ikirenga mfise mugabo inguvu mfise ni duko ntashobora kunuma igihe mbona bicanyi baganje binjandajandira gucyo gusa nta muntu numwe yabavuga ndafise uwo mu bushobozi bwo kuvuga nawe ukoze iki canke ntaco bikubwiye ubonye abantu banyuruzwa ntaco bikubwiye ubonye abantu bicwa ubonye abantu banyagwa ntaco bikubwiye. C'est quel genre ya société turiko turatera tugira donc dewe nca nibaza mbo nari nkiri kuri ico uyu mushinga nta yaravuze nca nibaza nti donc sans aba bantu aba balanceur d'alerte aba ba pacifique bafuma banavuga n'abandi abarundi babanyuruzwa tunabimenye atanu bavuze abarundi babishwa atawu bavuze amatora bayibwa atagukura kumunwa. None finalement murihe? Jewe ico kibazo narigeze guhakwa kukibaza umuntu umwe yigeze kuba premier ministre siniko ndamuvuga izina ngabo yaratabarutse sinzi koma vyagenze turabonana hanyuma ndamubaza nti none ko wewe nawe wari mu bantu bakomeye aho hambere
ni ligue yanyu yasambutse ukwa kuko ntivyumvikana ko maintenant umuntu byaboneka ko umenga umuntu afise kirazira muri we abona abantu banyuruzwa akinumira abona abantu bicwa akinumira yaco yarambariye turumva sinoja kwisakrifia mbona n'abandi barinumiye naje narinumiye mugabo none winumiye gushika ryari à quel prix ugarega ibi biriko biratubako biragenda bikaba ku munyagihugu muto bagatotezwa mugabo biragenda no kuri aba bakuru ubu benshi ntibakiba iwabo barangajwe jewe nama ntanga akarorero umuhisi Colonel Peters Bayagana kandi ati mfise igiterwa citwa stevia kirazwi kw'isi nzima ati nashaka kugitera shashinze n'intuze nya ihinguriro yaga abantu bahora baribona niba batarisenyuye ngaha kunzi ruduga za Gitega mu bafu mukanya batireka da bati bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi ivyo bintu ntituvyemeye bati ivyo bintu ntituvyemeye urumva no kuvuga nta muntu numwe ngira ngo twese turazi ingene havuye habaho ibintu vyo kumutoteza imirima yiwe bakarandagura bagatuma mwimbonera kure bakarandagura baramugaza ibintu vyinshi uyu unya yahora ari cegera c'umukuru w'igihugu navyo nemeza nivyo bavuga peut-être ko ariko bimeze witwa Busokoza bavuga ko yoba yari nyene ya Frisere canke yoba yari afisemwo amashares menshi bati ya Frisere ifite ideni ntuzenya RCT rabicu dukorera bakakomora ni kubera yuko aba bategetsi bo mu minsi heze umwe wese yagira ati inyungu zanje nta nyungu z'umuntu zibaho igihe inyungu za societe zidahari nta nyungu z'umuntu zibaho igihe inyungu z'igihugu zidahari détrompez-vous n'umuntu wari we wese n'Uburundi bukurikira utagize uti nifuza Uburundi bugira ku mategeko ntabwo uzigera na rimwe ugira amahoro naho ubu wosarura byinshi igihe uwo bukoreye aba baganje ivyo bifuza ukubaka amazu nkuko benshi turwanira ivy'isi mugabo ndakurahiye ko ejo canke jaho bukera hari ubwo ni washobora kubiga hari ubwo abana bawe utazobubasize ngo babige mu mahoro ngira ngo twaraganiriye hirya ejo mu kiganiro cyo kurabira hamwe ivyari byavuzwe mu ndwi yahera twarumvise ibiriko birashikira Gaston Sindimo yahora yicegera c'umukuru w'igihugu ibiriko biramushikira bamera nk'abamunyaga inzu yiwe bakoranije n'ibiki n'ibindi mugabo none wibaza ko biva kuki peut-être ko yagwaniye ndiko ncira urubanza peut-être ko yagwaniye agwanira uburyo bwo kuronka iyo nzu mugabo ntushobora kuyija nta muntu asomera abandi bariko barakoma induru ntibishoboka hari witwa Fota yavuze ati aravuga mugabo urabona ko hari abamugwanya nibaza ko ngira ngo ariko aravuga par rapport yabonye nariko ndavuga oya ni vyiza dukwiye ahubwo kubigira principe umuntu akavuga reka kubanza guharura inyungu hari umuntu yambaje ngo none ngo bikuramo inyungu yibiki hari yindi nyungu nkeneye iruta ko notaha mu gihugu niba nirimira nkazindukana isuka yanje nkarima amahoro nkatanzi ko ata muntu aza kunigurira mu nzira bati ngiki imodoka itagira plaque abantu bakavamo bakagusimbira ko nkaho umenga ni ingwe iguye ku ntuze ingibi rero ngibi byo jewe nifuza ngibi Uburundi jewe nifuza kandi tubwirizwa kubugwanira kuko ababicanyi bo bari determine ico ni ikintu cyo kumenya ababicanyi bo bari determine ababicanyi bo bari determine kandi bo barunze ubumwe burya nivyo bavuga murantunga hari kabazo ka technique kari kabaye niho nkibiromarka
ego nariko ndavuga nti rero aba bicanyi bo bari determine kandi bo barunze ubumwe nama ndiko ndibaza nti none kubera iki aparama womenga nibo bafise ubumwe hagati yabo gusumba ico kintu mura ndacibaza uyu témoignage twariko turumviriza dans l'entretien witwa Justice pour les Nôtres yanditse muri commentaire arandika ati nibaza ko ikibazo co kudatabara kizoza inyuma yo gushira habona amazina y'abateguye bakongera bagashira mu ngiro ihonyabwoko ry'abatutsi no kubashengeza yego cane yego najewe niko nama ndabivuga ni nako ndabibona nsagaseseshwa rumuri jewe vraiment nama ndiko ndiyumvira nti il faut yuko aba bantu tubamenya nk'uwo muntu yahora avugira CNDD-FDD hari ahantu mu minsi nabonye bamwerekanye yitwa Zeno ndaruvukanye je crois reka ndabe foto yiwe ndayikure muri telefone ndayishire mu mashini hama ndayibereke haraho ariraramiye n'umuntu w'umu freedom fighter entre guillemets niko bubiyita n'abandi yavugira CNDD-FDD kuvuga urwo rugamba rwarateguwe aramenya ko ntuzenya langage ya communication bazokoresha bayishizaho nibaza ko jewe vraiment ndagwaye gose ndabigwaye kandi ntitayeho ko haba hagira de poursuite n'ibiki mugabo umuntu azobagira ati hari umuntu ku gatumbi wacu hari umuntu ujya muntu mubona muri sena muntu uze kuko mvuze muri sena nce nibuka ubushize sinzi ahantu nasomye bariko baravuga ko uyu muntu yitwa generale twa generosa yitwa uyu muntu yabaye je kwa icegera canda kugarika biravugwa ko ari we kuko aba bantu umuntu yatanze ordre yo kurasa aba banyeshure ibuta biravugwa ko yari umuntu w'umudame rero ndamaze haraho nasomye ubushize umuntu ariko aravuga ati nyamara yari urya nyene uretse ko hari n'abandi bigeze kuvuga ko yari uyu asigaye yari première dame mugabo ibi bintu nimba uvuga uti ndabizi ukabutinya kubivuga nyandikira nzobivuga ikizoba nzonga umuti aba bantu babicanyi tubwirizwa kubavuga mu mazina kuko rega bafise abana bafise abuzukuru harubwo yicara akamuganirira ukamenga ni Che Guevara canke ntuze yari aragwanira agateka kiwe uri umwicanyi ifo ko tukumenya mu gihe tutarashobora kugira ico tukugira mugabo basi pfu mu maramare pfume tukumara amazi voilà donc rero nico nariko ndavuga hama ikindi nariko ndashaka kuvuga uyu muntu yavuze ko ngo aba banyeshure bibuta eklezia iriko iriga ingene boja mu muvukano sinzi abamaratiri mu muvukano ariko mumbabarire ngaha ikiganiro mba nibajije ko hari ubwo mu bazogikurikira hobamwo abasaserdoti hari uwitwa Nyaburunga ndabona aranditse ati ko ata muntu numva avuga muri space sinzi ko mwoba munyumva canke hari uwonyereka agasinye s'il vous plaît hari uwonyereka sinye yuko yoba ariko aranyumva merci urabona witwa Dismas voilà ngira rero Nyaburunga ariko arabaza ati ko ntumva abandi bavuga peut-être yego rero nariko ndavuga nti iki kiganiro tuba tugize jewe mba nibaza nti zari zo byose ntihazobura abantu bumviriza n'abantu bo mu bice bitandukanye hari peut-être abuba bari nko muri eklezia bashobora kuronka inyishu ari ngaha yo kwandika muri commentaire canke anyandikira procedure uko bigenda canke tugire tuti yewe politique canke ibintu byo gutwarira hejuru ntibibura uko bigenda kuko igituma ndabivuze gutyo hari umunyekongo yoba yarishwe muri 2015 egome akicwa ngo yanse gutora igiturire kugira ngo umuceri udakwije
ubuziranenge, mbabarire nkoreshe nitize iryo jambo, uko winjira muri Kongo yoba yakora kuri Gasutamo. Uyu muntu yoba yarishwe kuko peut-être ariko arivanga muri business abo bantu bakora ivyo bintu vyo kwinjiza uwo muceri, urumva ko yariko arivanga muri business z'abakomeye. Uwo muntu by'ukuri byumvikana ko ari umuntu nawe nyene wo gukeza, mugabo uwo muntu ingendo yo kumugira umutagatifu igeze kure gose, ego igeze kure ku buryo nibaza ko babaza baramugize le bien-aimé. Kuko nibuka ko meme le pape, l'actuel pape yamuvuze ko bagira bati ni igitangaza, nivyo birumvikana abantu nk'abo n'abantu koko bo kugira. Mugabo mumbabarire siniko ndakompara, mugabo numva ko naho yakoze ibintu vyiza, ntabwo numva ko yakoze ibintu bishobora kwatira l'attention birengeje abana 40 base kwigabura nk'uko abo bicanyi bariko barabibabarira bati nitwemeye kwigabura, turabavukanyi, turabarundi, bati twofuma dusangira uko twasangiye gukira, twofuma dusangira n'ugupfa. Jewe sinumva combien l'église catholique ipeza abo bantu babiri, izo kazi bibiri, igasanga icihutirwa nuko bashobora gukura mu nzira ikibazo c'uyu wo muri Congo 2015 kubwaheze imyaka 10, mugabo bakaba bakiriko bariga canke batanabirimwo imyaka 40 murayibona higeze 30 canke hafi. Nuko ikindi kintu niyumviriye numvise iyo témoignage nagize nti muntu wabaye, mbanze mpere kubawubayemo, muntu wabaye muri izo organisation za FNL za CNDD n'ibindi bintu nk'ivyo vy'abicanyi, jewe ku bwanje ushake ube waritagatifuje gute, yewe ushaka ugira uti jewe sinigeze nja kuri terrain, nimba waragize support either diplomatique either financière wahaye aba bantu n'amaburiburi, nimba warahindutse abarundi bakaba barabibonye ko wahindutse, abantu barahinduka, naho navuze ko abicanyi bo badahinduka, urafise des excuses à faire parvenir au Burundi. Shaka ube warisanze kuri parti utacumvikana n'ubutegetsi, nk'uko nyene abagizi ba nabi bama kenshi bapfa ivyo biyivye canke ivyo bahuriyeko. Ndakurahiye yuko ushaka ube waritagatifuje gute, nta muntu urimwo, abo n'ababibayemwo peut-être batakibirimwo, qui veulent nous faire croire que ils ont changé. Akaba ata n'umunsi n'umwe arandika igitabo ngo abinegure, akaba ata munsi n'umwe kuko burya benshi batanguye kuvamwo za 2015 na kangahe, ukaba wariraramiye gutyo gusa. Harabo numvise bagira bati batoya, bati ibintu turiko turabona ubu sivyo twagwanira nibiki, ariko ibi turiko turavuga sivyo tubona ubu, ibi ni ibintu vyakozwe na CNDD-FDD nkuko yavyiyemereye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana 1996 canke 7. Murambabarira je pas saisi umwaka neza. Aba bantu rero nimba barabahaye support yari yo yose, shame on you. Ushaka kuba waritagatifuje gute usigaye uri no mu migwi y'abagwanira agateka ka muntu, shame on you, nta muntu urimwo. Kuko igituma niyumviriye ivyo nkiriko ndumviriza ibintu zenya, hari
hari umuntu bavuze ko yarimwo havuye abajenerale yitwa Kiroho. Kiroho mu bisanzwe ni Juvenal batazira Kiroho, jewe kuko ndamuzi personnellement. Turuka za Rumonge, ubu tuvugana afungiwe Igitega, mugabo ntafunzwe ko yamaze abantu, afunzwe kuko yagerageje ari mu bagerageje gutembagaza Nkurunziza. Kuvuga afunzwe nuko yagerageje gukora ku munwa w'abakuru. Mugabo ntafunzwe kuko ari umwicanyi ukwa. Ejo bundi rero aravuyemwo, murazi ko benshi barabaye dégradé peut-être ko atazosubira mu gisirikare, ntavyo nzivyo. Ejo bundi arafunguwe acaza yitagatifuze yigira umuntu w'umutagatifu, ariko uyu muntu yariko araduha témoignage, ari paralysé toute une vie. Aba bene wacu bapfuye jamais ntibazigera bagaruka. Bari incabwenge, bari abantu basa amavaleur batigera bavyola, bari abantu peut-être bari kutugirira akamaro, jamais ntibazigera bagaruka. Uyu rero kuko avuye iyo yagorewe mu mpimba, acaza yiraramire yigire agateka kazina muntu, atwigisha amavaleur wenyene ubwiwe atigera yapurika. Ngici ikibazo ko mu societe twagize, ngici ikibazo nimba twifuza gukira éradiquer, kuko ndabarahiye ko benshi turiko turakura, abaturi imbere bariko baragenda, natwe dukurikira, c'est la nature. Mugabo ejo uko abari imbere yacu, hari umuntu yambariye ati turiko turagenda, ati mugabo ntitubona aho tubasize. Iryo jambo tutagize ico dukora tuzorivuga ejo, kandi nuwavuza wibarira uti jewe ko nibereye Buraya mfise na nationalité ya Australie canke ya Amerika, ati ivyo bindaba kwiki. Yewe igituma bifise ico bikurabako, urabona ko wowe uri ku kazi canke warufasha akanya ko kuruhuka canke waruvuye ku kazi, ariko urabona ko tirasacrifier isaha zibiri kugira tuganire iki kintu. Birakuraba rero, birakuraba kuko nta muntu atagira imizi. Birakuraba twese iyo tugeze aho twavutse, umuntu aranagira nostalgia akavuga ati ati dore hahandi hari intuze, ukumva ko hari akantu kakujemo. None rero umuntu wari umutegetsi, hariho benshi aparama kuva bemeza 2015 banditse n'amakete ati twemeye ibi, turavuye mu butegetsi n'ibindi. Hariho benshi meme b'incabwenge, ariko nimba mu buryo bumwe canke ubundi warahaye support ababicanyi, ngibi ibintu turimwo uri mu babidukwegeye. Nta muntu urimwo igihe cose utaravuga uti ndigaya kuba narafashe, kuko kuvamwo hari umuntu arava muri katolika agasubira muri Pentecote Jean Passe. Kandi igihe cose utaragira uti ndavavanuye gose, n'akarorero nari ntanze, nta ivy'amadini ntaho bihuriye n'ivyo. Mugabo igihe cose none ababivuyemwo batukagura Nkurunziza. Nanje ndavuga mu bijanye n'amakuru yabaye, uwitwa Aniseti 2015 yari imbere yamiriza troisième manda, akavuga amajambo menshi sinokubarira. 2019 tubona arigarukiye i Burundi. Okay, arigarukiye. Donc umuntu ataratubarira openly ati ibi bintu ndishuza kuba nanabibayemwo, hanyuma ngo tube tumaze nk'imyaka 15 tubona tuti yewe wa muntu vy'ukuri yarahindutse. Aba bantu umuntu bizera ngo mwashize mbagwa ari senarede, mbagwa ari ibiki, muba muriko mugurisha abarundi, muba muriko mufyina ku Burundi. Abantu ba kabiri, umunyagihugu mutoyi wahaye indara aba bantu, nshobora kuvuga nti
benshi bakize amagara, ariko muntu wabahaye indaro ukumva uri fier, ukumva ugira uti ndiko ndafasha mu rugamba, ngibi ibintu wadukwegeye nawe wenyene utiyibagiye, kuko ndabizi ko aho uri ubu nawe utorohewe. You should be ashamed of yourself, kuko nta muntu urimwo. Ngaba abantu nari nshatse kuvuga. Hanyuma pour terminer, yasubiye aravuga ati mu ngwano zahitiye mu Burundi. Burya jewe mpora nibaza nkiriko ndumviriza iyi témoignage dimanche, ndiko ndandika hirya uturide niyumviriye, naragize nti burya koko mu Burundi hoba hamaze kubaho ingwano, nimba yoba yarabaye mu Burundi bwose canke yoba yabaye mu duce tumwe tumwe. Kuko igituma ndiko ndavuga gutyo, sinibaza ko wokwita abanyeshure bari kw'ishure bagaterwa, bakishwa, bagaturirwa, bakaraswa, bati vyabashikiye nuko bari bari mu ngwano. Nta ngwano mbonye aho. Nimba ugira uti mwitenga, egome twarabibonye abaroberi bariko bagerageza kuhinjira, abasirikare n'ababafasha babagwanya, ngiyo rero ingwano. Mugabo gutegera abantu mwibarabara, bimanukiye Bujumbura, bimanukiye hehe, ugaturira imodoka ukarasa, nta ngwano mbonye ngaho. Nta ngwano mbonye ngaho. Ugasubira ukagenda ugakokeza abanyagihugu, ukabaha imipanga, bakagenda bakirara muri bene wabo, bagatemagura avec des théories débiles wabigishije mu ntango, ati umututsi ameze uku, utamutemaguye wewe azogutemagura. Ivyo bintu bica bihindukira bikitwa ingwano gute? Jewe ndabibona ko ari ubwicanyi, ndabibona ko ari genocide yagiye iragenda yibasira abatutsi cane cane, ikabibasira bifuza kubamara. Ubonye ibintu vyabaye mu 1993, ubonye ibintu vyabaye mu 1988, nakamaramaza. Nuko jewe iyo niyo point of view yanje nashatse kugira propos y'iyi témoignage. Mugabo nsozera ngira nti aha mw'isi ni nko mw'ishamba, ni nko muri jungle, urigira utigira ukibura, ntiwitege ubutungane buzokwizanira gutya aho wiraramiye, kandi ntiwitege ko ababicanyi bagiye kuzohagarika, kuko urabona ko ideology zabo ubu barerura bakazigisha n'abana batazi kuvuga. Ni ibintu rero vyo kurwanya hakiri kare, kandi tubwirizwa kuba determine. Naho jewe bompitana abandi bazosigara, naho bohitana hano ndabona uwitwa Ndoricimpa, tuzosigara. Mugabo kubaho tudariho nta buzima mbonyemwo. Hari uwitwa Sekahore ndabona yanditse muri commentaire ati Andris, uti tubavuge naho tubaza bapfume bamaramara. Egome ni vyiza cane kubadenonsa, mugabo ivyo kumaramara vyo ntibamaramara, hamaramara bafise umutima. Yewe mvuze ko no guhaririza kuciyumvira ushikirije, noba mbeshe, kuko ntawovuga ko ababicanyi ivyo bakoze batabizi. Ariko barerura, hari mumbabarire, jewe nta bushobozi mfise bwo kujija abantu nimba bo kwakira Eucharistia canke batowakira. Ndi umucumuzi mu bandi. Mugabo hari umuntu, reka ndamuvuga, ubu yaranapfuye, yitwa Godefroid. Godefroid n'akarorero nashatse kuvuga.
eh, par raporo y'ivyo uyu mushingantahe canke uyu mupfasoni yitwa Sekao yaravuze, yitwa Godefroid. Godefroid kubera ukubangamira agateka ka muntu, kwica abantu mu buryo bweruye, yari ari kuri liste y'abahanywe na Etats-Unis, je crois na Union Européenne 2015. Nuko uwo mugabo abantu bakunda kuja kuri mu misa yo mu Kinindo, hamwe hoba hari uwo duteramanye yonyereka agasinye. Uwo mugabo nta n'umunsi n'umwe yigeze asiba mu misa. Nta n'umunsi n'umwe yigeze asiba mu misa. Niko hageze gusangira ubona yunamye rwose, ukagira uti ariko abantu b'abakirisu bariho koko. Ariko hari uwogira ati none yari kagwanya aba manifestant, peut-être uraje hariho aba fans abari muri fanatisme. Bien, uyu Godefroid aho bahinduriye amafaranga ejo bundi, urazi ko hari igitigiri abantu bashobora gutwara kuri banki, wakirenza ugasigura yuko uyayo mafaranga ganuko. Uyu rero yari afise amamiliyari menshi mu nzu. Aho ndiko mbwira wa wundi ari muri fanatisme yo kuvuga ngo arakabona barasha aba manifesta canke abo batutsi bazira nuko. Neka ndakubwire wewe uri muri fanatisme, wumve ko uyu muntu yari n'umusuma, yivye ibintu vyari gutunga abarundi bose canke benshi, akabigira ivyiwe, maze wumve mu nyuma abuze uko abikoza, uko yabigenjeje. Uyu muntu yari afise amamiliyari menshi mu nzu, co kimwe n'abandi bagenero, aba bagenero autoproclamé benshi, burya n'abantu bafise amamiliyari menshi cane mu nzu. Uyu mugabo rero yarafashe mu bamucunga akabaha amadon y'amamiliyoni menshi, ati genda tora izi miliyoni 50, genda ushire kuri konti yawe miliyoni canke aya naya, ayandi wiguriremwo inzu canke je sais pas. Ariko ayo mahera mu kiringo catanzwe yaragerageje kuyepuiza biranka. Vyaranse ko ayo mahera ashobora kuyepuiza. Yaciye akora iki? Igihe bagize bati échéance yo kuzana ayo mahera yarenze, donc ayo mahera ubu nta valeur de gare afise, samahera n'impapuro. Bivugwa ko yafashe amahera arenga imiliyaridi 3 zababa 4, agaturira umwotsi ugafumba, ukamara amasaha n'amasaha ufumba. Se muvuze imagine ico kintu. Mugabo uyu Godefroid jewe chaque fois nama ndamubona, ari n'igihe naba ndamwicaye hirya mvugana, ariko yewe naho na jewe nyene noba ndi umucumuzi, umukama akagira ati nawe uri umucumuzi, mugabo aha naho sindahagera. Umuntu akabazi ko amprise yo kuba umwicanyi aragunga abantu, ukibukiba n'ibintu utari bumare, birashika babikora siwe wenyene. Mugabo jewe sinosubira mu misa. Jewe vraiment sindiko ndi autoproclame nivuga neza, ntabwo nkunda gukora ikintu n'igihushane cacu. Nimba ndiko nkora ikintu nguma muri uwo murongo, nawuvamwo nkaja mu bindi. Ni nkuko sinobesha ngo ndi umupastori nkirirwa ndigisha abantu bijanye n'inzoga, nagera mu rugo iwanje nkarengera ku mivinyu n'amawisiki nkinywera. Uyu muntu wumva yaniguye abarundi akabarasa akabatema amazosi, akongera kiba n'utwo kutunze abato. Buri gihe abantu baja mu misa mu Kinindo kuri Pacis baramuzi, yakunda kwicara inyuma, hagera guhereza agatwara, urumva ivyo nta kibazo, hafize menshi. Ariko hagera gusangira mama wake ukabona n'umuntu w'umutagatifu akiyengenga buke. Ejo bundi rero yahavuye apfa, bivugwa ko yahawe isumu muri abo bicanyi nyene bagendana. Nuko nico nari nshatse kuvuga.
eh, ngira ndabe mu kanya murahava muraba muri commentaire ndahava nshiramo ifoto nayironse ishizweko na Madame Rumata reka ndayikure mu mashini mu telefone ndayishire mu mashini ndayishira mu makomantere mu murabo uwo muntu zeno ndaruvukanye ariraramiye n'umuntu yibereye aho mugabo ukabura umwana wiwe ukabura inshuti menya ko uwo muntu c'est un criminel ikibi gusa canke aho bitandukaniye no mu bindi bihugu nuko le criminel mu Burundi hari ukuntu bitagatifuje bakigira batagatifu udashobora kubamenya voilà nuko reka nsozere mvuga uko nimba hari umuntu yagira ati iyo témoignage naje nayumvirije hari ico nagomba kuvuga canke hari ico nagomba kongerako egome woduga ukadusangiza ico agomba kuvuga mugabo mu gice ca nyuma nofata nk'iminota 30 mvuga kuri iki kintu mvuga nti turagaba kuko l'histoire iriko yandikwa n'abafise ivyo bagirizwa kandi c'est un peu normal ko igihe cose intare itazoba irashobora kwandika l'histoire izohora ininahaza umuhigi ariko nibaza ko c'est notre devoir yo kuvuga ibintu uko vyabaye canke tukagira tuti reka nterere iki niki hari ivyo numvise bivugwa bitari ivyo jewe hari umuntu twaganiriye yari umukoloneli akomeye igihe nariko ndategura ko tuzava tuganira kuri iki kintu sindamuvuga izina mugabo yarahunze naramwegereye rero ndamuhamagara ndamubaza nti none nagira ndababaze biravugwa ko igisirikare benshi bita ngo ca kera ex-FAB coba carirara mu banyagihugu kigasasika babahoye gusa yaba byari nk'ibintu nandika mu majambo gusa naca ndabishira mu ndome nkuru babahoye gusa ko ari abahutu twovuga mu Kamenge n'ahandi ati ivyo bintu ubivuga kwiki naragerageje kwandika nubwo twariko turavugana kuri appel kuko naragerageje kwandika aya majambo akurikira yanyishuye yarambariye ati ivyo bintu harashobora kuba haragiye haraba abasirikare bigenza nabi canke abasirikare donc amakarizore urumva nawe umuntu yagize ishavu afise ikigwanisho ati ugasanga bagize ibintu reka ndavyite gutya ntabwo ndiko ndaminimiza abo bavuga ko babikorewe mugabo akaba ati ndavye igisirikare nabayemwo uko cari cubatse ntabwo vyari gukunda ko abasirikare bagenda nk'umugambi w'umugwi ngo bagende kwica abantu ati ubwa mbere ico gisirikare bavuga ko cari kirimwo ubwoko bumwe gusa ari vyo atari ko umuntu yokwemeza ko hoba hariho abatutsi majoritairement cyane cyane muri commandement atariko ico gisirikare wumva yaba umwe wese yaravyuka akikorera ivyo ashaka ntabwo ababicanyi baba baragenda ukumva bariko bararasa abantu izo zabuta izo zatora tukarinda kurindira intuzenya uruhusha ruva ku uruhusha donc d'une forme iri hiérarchisée ati twari kuca twintervena ubwo nyene atahubwo henshi
ati henshi igisirikare caragenda ugasanga hari abanyagihugu banyegeje abaroberi kuko urumva bagwana mu ntango bagwana komeye geria iyi ngwano yo mu bisagara ati rero wagenda ugasanga n'abo baroberi hariho abihinduye abanyagihugu ati ariko hari ubwo twagenda tukagenda nko mu Kamenge tukagenda tuzi kerkezerema amazina 2, 3, 5 ati abo bantu naho twasanga bihinduye abanyagihugu twaca tubarasa ndamubaza nti none kuki mutashobora kubareta kugira ngo mubajane kubabaza bagiriwe ahambaye ati ariko wewe urumva ntuzenya logique y'ingwano ntushobora kuja guhagarika umuntu yakwinyegeje asanzwe afise ibigwanisho ati abo bantu barabagwanyi bari muri logique y'ingwano ati benshi twarabica ugasanga aho hantu mu bitoke hehe aho twafashe baja kutwereka tugasanga bafise ibigwanisho nuko ntabwo yigeze ashira ku ruhande ko hashobora kuba harabayeho abasirikare boba barishe abantu umugabo atari komandema igice kintu yagize kira insiste ati nta komandema nk'iyo yaba jewe aho nashika nigeze mbona nuko hanyuma ndasubira ndamubaza nti none ibivugwa yuko mwanka kuja gutabara nase kubivuga ko kare gabo hari umushinga ntayitwa Dismas yabivuze nti ko hari abahantu bivugwa ko mwangereka kuja gutabara muntunge gato yego murantunga hari uko mba ndiko ndasubiramwo ubuhinga bwo kwikonekta siritu ndaba ko noba ntariko ndivugana mugabo bishitse ijwi rikagenda birashika tout à fait normal ku buhinga bw'ivyuma umuntu arashobora kwandika muri commentaire ivyo ndabibona nuko ndamubaza nti none hari ahantu bavuga ko mutatabara ati ugasanga mumaze umwanya mbega kwari ugutinya abaroberi mbega byari bimeze gute yambariye ikintu gikomeye arambarira ati burya ukunyu ubona abantu ba kera kuko nari nakimubajije ababajije uko yanyishuye ni kujya mubona le cadre ba kera kuko jewe n'ikintu nama nibaza ati kujya mubona le cadre ba kera atacu bumva ko atacu atakajambo bumva ko ati burya benshi bari abantu bagira bati by'u Burundi bimbwiye iki nzigira muri Canada nzigira muri Amerika ati benshi bari bafise n'ama nationalité yandi ati rero wasanga abantu bikiniye gusa ati n'inyungu z'ubwiwe atareka kuzigwanako ati rero burya mu gisirikare burya kuba batadufatanya igihugu ati nuko mu vy'ukuri nabo nyene atagisirikare cari kirimo bari bafise baje kugacisha mwako ari umuntu yambariye negeze kubivuga muri space y'umwaka wahera uheze bana wahera ndabariya nti mu bisanzwe abo bantu ntabwo bari abasirikare igice kinini nta gisirikare bari barimo benshi bari abantu b'ababandi bo muri Tanzania hanyuma rero bakiyoruganiza bati isango kanaka tuzorungika amaelema 30 50 100 bagende baturire amamodoka hariya baturire abantu bibe
mugabo kumva ko bari bafise amabatayo imwe iraha bafise ntuze sivyo sivyo uwo bimpaririza yo no mutuma karaba ikiganiro yahora ari umukuru w'inama nshingamateka yitwa Pascal kwa Nyabenda wiwi ariko aravuga yavuze aho babaririwe yuko ibiganiro vyaciyemo ko yibera muri Kenya sinzi utuntu yakorayo ati twaratelefonana uri muri Kenya hari uwo bambariye yadandaza impuzu izi ziba zivuye i Buraya zarambawe ariko arijandajandira yise ngo ni umugenerali uwe nyene aca yimenya nuko natanze akandi karorero ariko nagaciyemwo umuntu sinovuga aho twahuriye mugabo yitwa John sinovuga aho twahuriye we yagwana muri FNL hanyuma rero umugenzi wiwe kuko iyo batari mu byo kugwana we yari umufundi aba bafundi bubaka amazu aturanyubakira inzu ariko ntiyari umu engineer nuyagira ati ndafise do canke data yaranyigishije kubaka itafari bagira nuku hanyuma gutyo mu buzima bwa buri munsi muri Tanzania nako niko kazi yakora hanyuma uyu muntu yitwa Anastase ni umukomiseri akomeye gose muri CNDD-FDD nibaza ko yoba yavuye mu vya gisirikare entre guillemets kuko c'est une évidence yuko aba bantu batigeze bava mu vya gisirikare intwaro ya gisirikare hari arambara ati rero uriya ubasigaye ari koloneli Anastase ati we yagwana muri CNDD-FDD ati ariko yari umuyede wanje bana nico nari nishatse gushaka iyo bataje guturira abantu bagira iki yari umuyede mpereza iryo tafarisha tugana ayo mazi gutyo niko kazi yarashoboye niyo specialite yiwe hanyuma rero aho batahiye uyu yari umufundi par conséquent yari son supérieur we ashitse i Burundi aho babaye demobilize bamugize caporale canke sepa ari amapete yo hasi ati ndabiraba mbona ndisaje nca nditahira uyu Anastase Ubuseki yigeze jo kwa kuja guserukira Burundi muri Kongo n'umuntu nibi byo kwandika a i u o e ni ibintu yoba yize vuba urumva nta muntu yovuga ngo bari abasirikare b'umwuga bari ahantu bari kantone quelque part no bari bafise des unités zo kugira nabi no kwibutsa ko bahari rero uwo muntu yarambariye ati rero mu gisirikare twari turimwo harimwo abantu batitayeho d'intérêt supérieur de la nation yampaye akarorero witwa babarire ko ndabona aho navyanditse mugabo uwo mwibuka yocanyibutsa umukoloneli bati ingwanira sutamye tuvuganye ko imyambaro ya gisirikare c'u Burundi tuyigira gutya tukayigira gutya ayo mabanga akacaje kuyavuga kwana ndabibonye yitwaga Kojo Baltazar ati twahindura imyambaro tugasanga nabo baroberi nabo barayifise uwo ni umwe we yarashoboye kuba demaske ati nawe baraheza bamuha agashimwe donc paiement bamuha amadolari ya fake bara fake none ati wumva ico gisirikare twari turimo ati n'ubundi abantu baragwana harimo abantu bagifise ku mutima nuko donc nari ndiko ndavuga anko intuzenya l'histoire iriko yandikwa ukundi
ejo bundi twumvise muri space nagerageje gufata amajwi ku yindi appareil ya space yakozwe na Spearman twibuka abantu twibuka ubwicanyi bwa Ntegamarangara. Umuntu yaravuze ati no victime wari musitanteri bishe bakicira n'umuryango wose bagahonya. Maintenant l'histoire yanditse ko ari we yatanguje ubwicanyi. Nkagira nti rero byari byo byose birakwiriye cyane ko twanka ko histoire yandikanwa ibintu by'ububeshi.